Alo. Alo. Angela ameze neza? Ndashima. Wow. Imana ishimwe. Ndashaka ndakubwira ahantu tuza guhurira. Oya ntabwo ndibuze. Uvuze gute? Bentani nkeko nsohoka. Oya. Ndeka kumbwira ibyo bintu ndagusabye wiyaranje urondera umwanya uko bishoboka kose namba ari ukwiyiba wiyibe. Ntabwo biri gukunda. Anje namba ari ukwiyiba ushobore kwiyiba ariko dushobore kubonana. Sivyo? Uyu munsi kuba tushobora kubonana jewe nawe ntituzi icyo Imana yapanze. Ndero kora ibishoboka byose tubonana. Basize no gukunda sogo ahari ariko nasogo sinzamye hakiri kazi yaza kubari ariko ushobora kuza nako ntagize. Okay, sawa. Henke gato ndagusubije. Okay. Acha na kare. Ntabwo ndahatse. Amaniga yose ngakwana acha naki agiye kujagaragara. Nege no ibintu bigenda ndakunda bica amatwi nta gushira ku mutima. Ariko ubongiye kubibona ikindi naco. Sigene va kuwa gwayo umuntu akomeye cyane sigo ushobora guhangara umugore wanje je nakuye amafaranga. Umugore wanje naje inkono rugo. Usiga muhangara kwambira amajambo wishaki. Hama ikindi naco. Waragiye kurama mama usanze ameze gute? Nani sio nufise kumba ticho kibazo. Ubwo nakubaza ngo mama leti kora yama. Yuze kora yama simba nage kumura. Urinde kwa kupira kwa mama nchafu. Beto. Jena turavuka. Ariko umutima dufise ntabwo ari. Ahundi rimwe na rimwe agenda baza kuri umutima wari w'inyamaswa. Bikanseka. Ikindi nameretse kenda rumubwira ngo nje kora mama wacu ariko nka mama ndakora ugushotse kose amanje kumurara. Anje sigenda kubaza ikintu kashora amanyama nkayo. Ese wibona iki wewe? Usigatandira ufise gushika ndakubaza ikintu kinshaka kuko ngo ntabwo waharindewe n'abavye bose. Mbanya kuba jewe nka mama wanje mzaye nzi neza ibibazo yahuye navyo adufise. Ibaze ko uri umuntu mukuru ariko utibuka ivyo mama wanje aciyemo. Ntibaze ko ndi muto cyane kuri wowe. Ariko ibibazo byose mama yaciyemo nta na kimwe wibuka. Mukamukwa n'umugore. Hari nigenda kura kukandenga. Ndagusubiyemo. Nka mama wanje yantwa amezi 9 mu nda. Akangorerwako. Nzokora uko ashoboye. Hama nje kumuraba. Angeli. Shit. Warumbire kwanjira gana sindavyemere ariko ndavyibonekera kwijana.
hagize Uretse ingena nyugare ko umuryango waje ariko nabwira amajambo hano je mu nzu y'uwanje. Aje. ubu nawe urabibaye buri gihe cyose ndakubwira ko Angela ngaya wibaza ati noneho no kumwanka ariko ubu ubonye urabyiboneye jewe ubu ubonye simbwira ngo ukora iki ndambwiye gira iki ndambwiye ukora iki nakagaye gusa no kunsuzugura ubu noneho acampagarara ku mutwe ndavuga akavugiriza akanyishura uretse ko Angela muvukana kandi wava wibaza ko je namanda mubeshira canka ari urwanko ndamufitiye ako noneho no munsi ndashimira Imana kuvyiboneye Angela afise akagaye kandi ntazi nico kavako ariko izo nguvu Angela afise zo kugayana ko koneze kuyihe we mwirigwana ngaha izo nguvu Angela zikuye ntahandi hantu azikora atari kwa hariya canake ujya mutama niba muteye amanyama ahubwo tutanaravye na neza Angela ashobora kutwica atitayeho ngo nuko muvukana. Okay. Ngiye kuvyihereza. Cyonye ryo ngiye kuvyirangiriza. Ntukemere kumanika amaboko muri ubu buzima kuko bose ubona muhangana bashaka intsinzi. Ntukemere rero gufata intsinzi yawe ngo uyishire mu biganza by'abanzi. Hangana nabo. Iki nico gihe rero ngo umenye isomo ry'ubuzima ngo niriye. Reka guhunga ibibazo. Aluka. Ala? Gahunda ntunze kuyihindura ngo mbanze mu mwanya. Mani shemu. Oya ntabwo banyemereye ahubwo n'umwanzuro wanje bwanje fasha. Buriya umuntu yagumye atinya umuntu kumwereka kutinya aragukandamiza. Ubwoba ni bubi burica. Iyo ugura umuryango w'ubwo urinjira wapi ntacyo gutinya ngo isigaje. Nakubwiye ngo ndaje ikiza kuba cyose ndaza kunywa umuti. Shumaji ratanga shusho. Wona afinya. Jewe sinda bafana shira. Be. Bafana wambaye impuzu ziraba. Bambaye impuzu za Real Madrid. Barakina neza sana. Real Madrid. Era fin. Go! Na gori yari kwinjira. Yagiye nabi sana kandi yareka. No hafi jina kufana bajyambaye impuzu zera kandi nibo batsinda. Wabonye aragiye iyo ni zina ry'Imana rijya ni gori nibashaka kumutegera yo nukuri go nakubwiye ko dutsinda yo
nakubwiye ko tubatsinda ingurane n'irindi gori irya kabiri deja rigombe ryinjira wabibonye reka irya kabiri reka ndakugombore reka urabe wabibonye Bea wabonye ko n'irindi bagiye baryinjiza wabibonye ni igori rya kabiri nibikuriye mwiki ndanyotewe Ujanataka nini? None unaenda kukutana amazi kwa mpira wa Real. Mbe ivyo vyaheze mama geranje ndamutumye mbere safera ku boutique. Ati. Niyo amahoro biso. Kwa sinzi. Na mshaka mbizi zitano. Wow. Anjeli! 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 Anje! Shirazi kanje ndamubuze. Ndarondeye mu cumba hose. Ndamubuze sinzi yagiye. Okay. Ndakwiye kumwereka yuko namutanze kubona izuba. Aratinda arataha, sheri. Garuka turyame. Ça va? Yeah, ça va. Karibu. Murakoze. Urameze gute rero? Ndashima Imana ko biri. Hamuraberewe cyane rwose. Urambeshe. Kubera? Kubera ko nabyambaye munsi y'amahera. No. Siniyo muhira iyo muzo. Urazi impamvu atari yo muhira? Ndisi yuko utari kuyambara uzi kuje kubona nande. Ntabwo ari kwambara yose. Oya, pa. Ntabwo nafasha akanyakarekera ko gusanzaza impunzu ngo ndabe impunzu numva ko nukwambara. Kugira ngo mboneke ko mbere imbere yawe. Kubera ko impunzu ntabwo ari igaragaza ko umuntu aberewe. Ubundi umuntu ashobora no kuba yambaye impunzu zisanzwe akaberwa. Nambaye impunzu yo muhira ariko wambonye ko mberewe. Navyo ni vyiza kuko bavuga ngo amaso ntabwo araba co kimwe. Joshua kubona ikintu nkakiraba nkabona ngo ntabwo ari ciza ariko wakira ko ari ciza. Yeah. It's true. Gusa ndakubwire uzima ngo ndakubwiye ko ari ukuri ibintu ngiye. Ndeba ku munsi wa mbere nje muhiri wanyu kuraba sister. Imuzi wari wambaye yari muzi yo muhira koko ariko wari ubebe rero niyo mpamvu ndakubwiye ko ibintu byose ubwiye mwavyemanga mukuri Ubundi ari impunzi ibera umuntu kuberwa ko umuntu nibaza ko ari umuntu nyene uko aba ameze
ushobora kuba atabirenze atari mwiza afite taye hatari ariko wambaye ukabegwa cyangwa ukaba ufite taye nziza ariko ukaba ntubegwa uhagurutse uri muremure sense ariko ntubegwa ibyo bibaho. Angeli nshaka ndakubaze kanubwiza ukuri Ange ufite ikibazo nyamara koko nta bushobozi mfise bwo gushobora kwinjira mu muntu ngo umenye ikibazo ashobora kuba afise ariko ndafise ubushobozi bwo gushobora kubona umuntu mu maso nkabona ikibazo afise nkabona ko amaso yiwe atameze neza mbwiza ukuri rero hari ikibazo cyane isaka nakubona ikibazo mfise ushobora kundaba amaso n'ibyo kandi nawe ndafite ikibazo bivangana n'amaso yanjye ariko nta kibazo mfise amahoro nta kibazo. ese urabona ndi umuntu atinyitse cyangwa wa muntu ashobora kwibaraguza buri kimwe cyose wambwira urumva ko utoshobora kunyizera ngo umbwire buri kimwe cyose wowe ufise kiri muri wowe okay sawa kumva ata kibazo ufise ntaco ariko tunenda ko ndagusaba nyizera kumva bidashoboka hari amafaranga wari wansabye mbuye kwishaka ngaho 80 000. Ya akira samye ama ayarenga kuraza gukoresha mutundi tongo urakoze cyane nyakubahwa. Ama sinzi ko nabasaba nkaca ngenda uvanye umwanya muke ndabitahura bashobora no kugushikanira muheto Oh, baby. Baby. Iyo ndyamye ko nkumva niyumva meze neza cyane rwose banyumva nkaho ndi muri paradizo nzopfa waje nzopfa aya ese nufishwa n'ikindi kumwe nawe turi mu ijoro. Oh, baby. I'll try with my best to love to show them how much I love you. Babe. Ndamuvuga nyiranira gukorora. Baby, baby, no. Baby. Yeah, babe. Usabe ko nashaka bitero. Ndaguterura. Right. Babe, slowly. Baby. No, oh my God. You want to buy it? Oh, wait, child. Oh, poor baby. It's not right. And the babe. Baby. Nasanze ari umugore n'ingene mu buzima bwanje. Yes, baby. Uteye neza nk'umunara wa Dawidi. Yeah. Mu gikiriza cyawe haramimbara cyane banumva nkaho ndi muri paradizo. Babe, umunsi Imana yabikoze nk'uko yabikoze kuri Ana na Sara ikabaha urubyaro natwe Imana yaduha urubyaro
ico gihe nzishima nzakugira umwamikazi akomeye cyane nzaguha urukundo rurenze ko naguhaye ibyo ubonesha amaso n'umunsi ico gihe uzobona igihe nzoba nitwa papa naka nzishima mu buzima bwanje. Chérie. Bébé. Merci. Bienvenue mon cœur.